urushe emwe uzosiba muri urubanza nzobahomvye kabisa emwe ryagashimwe kabazotsindira umuziki emwe iyo modoka yocoye mama na yacu nayibonye umukobwa azotsindira gashimwe imodoka iraho emwe nibo biraba Yes, nk'uko rero nabibabwiye hani muri Memphis, Tennessee, nisabwe ndaragije mu ngozi wa DICOBU. Hama murabona yuko turavye ngaha hasigaye iminsi ibiri gusa, ukuvuga kuwa gatanu ku munsi wa kane itariki 16, hama mahiganwa azoba ku munsi wa gatandatu itariki 28. Iyi modoka rero ni imwe mu modoka z'ubushimwe twateguye kuri rino higanwa DICOBU event. Nk'uko mubibona rero iyi ni modoka izohabwa umwana w'umwigeme Miss Burundi USA 2022 corner and lane forward. So ni modoka nshasha cyane ya 2022 izohabwa mu Miss. Ni modoka rero izije cyane igurwa akaba yaguzwe ibihumbi 28. Urumva rero yuko ari modoka izije gose. Raba imodoka yene imeze ni modoka izinde cyane. Ni modoka ushobora kwatsa imvura iri kiragwa canke ahantu urashobora kuyatsa uri mu nzu. So urabona nk'ubu nakamodoka keza gose akameza kadohije urabona urumva urabona nk'ubu imodoka ikaca yaka hanyuma yatse ukacushika winjinjira ukaja kuri vola. Yes, nk'uko rero twabibabwiye iyi ni modoka urufunguruzo ruzohabwa umuntu azoba atsinze. Nk'uko rero twabibabwiye iyi ni modoka izohabwa umuririmbyi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika muri higanwa rya DICOBU Music Award. Urufunguruzo rero akazoheza akaruhabwa. Murabona yuko rero ni modoka nshasha y'ibihumbi 2022, hanyuma ifise ibirometero 0, ama ifise ubuhinga. Ni modoka ikomeye cyane, ikaba iguzwe ibihumbi 35 n'amadolari 100.